urahawe ikaze. Turi mu isi ya cryptomone, aho ama airdrop canke ikintu cyose coduha inyungu tuba tugomba kugikora. Kandi muzi ko iyi coin bitwa SATOSHI yarahejeje kuja ku isoko. Ubu rero muri ya application nyene twahora tuyimayiningiramo batuzaniyemo iyindi coin. Iyo coin nayo si yindi, coin yacu batuzaniyemo niyi. Sorry, kanakure hano. Ni coin yitwa OX. Ubu niyo coin tugiye kumayiningiramo. Iyi coin ikaba izoja ku isoko, itariki ngiye hano bayivuze, itariki ya 14. Sorry, izoja ku isoko itariki. Yatanguye iyi tariki, izorangira kuri iyo itariki 13 z'ukwa 4 2023. Bivuze yuko tuzoyimayininga umwaka wose. Yego, ikintu no kubwira ni giki, ba uwa mbere mu kuyikora. Yego, ati bikorwa gute, bigenda gute, bitangurira he? Nivyo tugiye kureba muri no video kugira ngo nawe utangure uyimayininge. Yego, ubwo hejeje kwiyandika uze kureba groupe natanze, tutoza turaronkeramwo hashaje canke umuvuduko wiyongereye kugira ngo turonke nyinshi. Bigenda gute rero? Direct ikintu turi bukore twebwe turayikirikaho tuyifungure. Tegereze turebe uko bigiye kugenda. Biba vyoroshe cane. Tegereze network, ndabona menga sikirenga. Ego, link yacu irafungutse, baduhaye ibintu bimeze nk'ibi. Ikintu dusabwa gukora twebwe, tugiye gukora registration, tunakore nizo task twebwe badusaba. Ego, ngira ngo hano muriko murahabona ibintu bihari. Ego, link yacu ngaho aho tugiye guklika biroroshe cane. Turahakirika. Baratubwira ngo dushiremo email. Ego, email turagira iki? Turayitapa. Turayitapamo, email igiyemo. Then hano, sorry, hano dufisemwo akantu tutagomba kwama twirengagije buri gihe. Igihe bakaduhaye ntitugomba kukirengagiza, kwemera amategeko n'amabwirizwa. Ego, if you do not receive email, please check the weather. Urabona baduhaye ikintu bitwa code. Batanguye guharura, hasigaye amasegonda 48. Turasabwa gukora iki? No kuja gutora iyo code. Turayitora he? Muri email.
Okay, email ngezeyo, turebe ko ijya kode batubwiye yaje. Okay, turebe ko kode yaje. Okay, kampindure ntabwo ari ye yari irimo. Then turebe. Okay, kwa Satoshi kode ngiyo bayiduhaye, turayikirika ko baduhe kopye, tuyikopye twigarukire muri gahunda zacu. Amasegonda yaragiye kumperana, then tuyemeze. Okay, tugiye gushiramo modo pass. Okay, aha turayishiramo, aha tuyikonfirime, bivuze ko tugiye gushiramo imwe isa. Okay, bikorwa gute? Okay, reka dushiremo modo pass. Icitondagwa igomba kuba ari bya biharuro 8 canke birenga. Bigomba kuba ari bya biharuro 8 canke indome 8, harimwo nkuru, harimwo na ntoya, ndetse n'ubusembore nkuko mubonye nagenda ashiramo utwarobaze. Tuba twemeye ugakanda kuri register. Direct turahejeje gukora konte yacu. Ushobora kuyidownloadinga muri Chrome bisanzwe. Abakeneye iyo muri Chrome bacaha, abafise Play Store nabo bagaca aha. Tugiye kudownloadinga muri Google Play Store, niho tugiye kuyidownloadinga kwa Satoshi. Biba byoroshe cyane, biba byoroshe, ntabwo bigoye. Okay, ndasanzwe yestaye. Ubwo wowe uraza gukanda kuri install, then nuheza kuyinstalla, turaza gukanda kuri open. Biroroshe cyane pe. Okay, ubwo ciye kubera ko isanzwe irimo, reka kandayivane mwiyirimo, exit. Okay, sorry. Okay, ikintu mbasabwa rero kubera ko namaze gusohoka, wewe uyifunguye ushikira aha kuri notable. Ushikira kuri notable, ikintu ubusabwa no gushiramo ya email yawe. Okay, nico kintu ubusabwa gukora. Ubusabwa gushiramo ya email yawe, ugashiramo ya modo pass yawe. Then ukareba ko wabyanditse neza. Okay, wasanga wanditse neza ugakomeza. Okay, konte yacu twahejeje kuyifungura. Twahejeje kuyifungura. Reba ya email yanje yamaze kuronka konte mwo aha. Ubwo igice gikurikira ni giki? Biba byoroshe cyane kabisa. Uhita uklikaho aha nyene. Iyo umaze kuhaklikako, uca uza ahantu not enable verification. Bivuze ko nk'ubu je kubera ko nari namaze kuyikora, ntabwo bonyemerera isura yanje, bahita bambwira ko iyo sura yanje yari yamaze kugira. Ariko reka ndahafungure murebe ingene bimeze kugira ngo bitangire. Start verification. Ubwo mu gifaransa ni initier verification. Okay. Ibi iyo ubihejeje
urahakirika tuverifye ko utari robo